Wagwan my people ndabaramukije mwese abantu mugwa mudukurikirane mwavyumvise ko ari MC Benita ndabaramukije mwese nongera ndabaha ikaze ubwo mubona kuri screen zanyu turi kumwe n'umutumire kabisa araberewe cyane turamukize badukurikirane mumeze neza meze neza kabisa nene kuberewe cyane kwese umwanya ko ndi umunyamuji iminsi yose wamuberewe kenshi ntaberewe n'ivyo mba navyigirisha kandi usanga zizimizo mpuzu zirazimizo mpuzu wambaye zirazina no akora jinx sogende mu village market mubaze ntuze ya jinx itumye naje nangaye oira zibina yuze saka urashobora kutubera mu modo ukatubwira akakoti nagaguze saka trefe wow abantu batokora bumona neza yambaye shoes ya bien ebana araberewe uratovye aje rega ndumunyamuji je sigabwa kandi ni shop nambara muri irakaze wow nibabwire kugira nabo bazaza bagenda gusumiramo nibabwire kugira nabo bazaza bagenda gusumirayo ni kuri Treze oya barabizi cyo barabankurikirana barazi shop ya mateka kuri Treze mu Kamenge kuri sigabwa wow neza cyane ndagushimiye cyane rero reka twinjire neza mu kiganiro mwabonye neza karikoresha umwanya by the way koresha umwanya njyewe nifuza kumenya kwanza sinzi ingirano nje n'abantu gukurikirana koresha umwanya wagise kubera iki koresha umwanya wagiyise kubera iki izina koresha umwanya yego kera nyene nzendanyarutse ibintu byanje donc ukorera ku mwanya boje ntahora yukutinza ibintu cabifa bisanzwe kintu cyumviriye vutagura ucyumviriye vutagura yego ari ikindi kintu ukoresha umwanya nifuza ko mera nk'abateramira ko kidogo hari akantu nakumvise ko kwereka kandi gatese numvise ko koresha umwanya tigera afata bisi aka kantu kameze gute ni principle yifashe kubera cyaje kweri hako no fata bisi ofuma ngenda n'amaguru kweri iki none bujare bisi Jesse ndayikunda kwera je ndahindura miri bisanzwe kuva tukira abana twagendera mu mabisi yego none gashatu nakuze tubandanye ubwo buzima nyine antuka nariguriye na déplacement wow mu mafaranga yiwanje déplacement ya gute ni moto wobawe cyane sivyo none gashaho ayo ico kintu noba ngiye kura muri ville sivyo dufate muri ville nimba ari umuntu yoba ntumye ko arakazi twakora adafubasha bwo kugura igitoro kugira ndamushikire ivyo bumva ari vyunguka ne bamwe batakari akamoto kawe karagara muri ville kwe karaharenga no mu ruzi bakarashikayo no mu ruzi bakarashikayo ntase gusa mu ijoro niho kwikamba baca bacaki ariko nibigera ariko bacakica ishoze wa mahoro mbe cyambanda yego Imana we kabisa kimya niwikorako oya kimya nyene kandi yatuka barabizi ko ego Imana je ndumva kabisa wari komedi Jabisi vraiment atari ibintu vy'ikivunga mvuga tahaturi ensemble nimba aba journaliste nimba bagiye guhamba niho no kwinjira muri ico kintu bita bisi ariko aya activity yanje ngo muri bisi nkura n'abantu bacarangaya ngo abavyuzi twamatuba kwera bafana ko turabagwiza tumva aravye video yawe yibaza yuko guha miliyoni nibazi yuko ari makanaki rero jere hakubirinda ayo majambo canikomeza canigurira igitoro nkaca mbandanya ivyanje twakirahe kantu karatovye bagabaye n'abandi ba artiste babimenyereho kabisa burya agatekaho kamwe kandi ufashe ingingo ukavuga ati kintu je ndakigenza uko nkuko ufashe ingingo yo kurongora na ratio ubona iyo uzova ariko urongoye urayironga nuko nyene bimeze wewe wishizemo ati simfata bisi ntuyifata kandi ntuzigera ubura wanza gasuzugura ati jewe kabisa nturonka taxi ntuyabura umuja muri canga kaca wicara imbere n'abantu bakubonye baza yuko ari gwawe kandi usanga hariho n'abandi basitari bavuga ati kuri bisi n'ibintu bisanzwe kuko turabona nukuri birica brand ko umufana n'umufana mu artiste n'umu artiste umva ukwiye kubaho witandukanije cyane n'uyo muntu yitwa umufana umufana akabona musangira ubuzima nawe nazocika navuga ati ko vya bintu nta mahera ari none koresha umwanya kuri baba star usanga baba muri za quartier za zindi nyene tubibona aba nabo umva nta principle yikomeze burya brand kuyirinda kugira brand ni kimwe no kuyirinda ni kimwe ubuzima bwose urimo igire no VIP ni uzoba uzonagutinya umuza guma kuguha nama none nk'ubu gashaho jewe
umubosi kanaka yo guhamagara aguha idiri ukacuza muri bisi ukamusomesha ngo je nkorera ngo 10 milioni muri bisi akubwira ati bro wewe deplasa kuri 6 ni 6 ni 6 wideplasa kuri 6 retour mu akoresha umwana ntayaze mahera ya bisi ntayo nzi vraiment genda imyaka irenga uba imyaka irenga 3 je ata bisi ni kaja muri bisi kandi ndabibayemo uko nyene abantu bubawe sana kabisa ko nakantu iki wawe kabisa wari yubashe cyane koresha umwanya twibandanyirize aho nshaka tuyage kuri kano kantu nirwa kubona vuba nakantu ga trending kabisa ka Alvin Smith yavuze ko ikintu muziki cyambere ashimiye umuziki cyamuhaye ari kujya abana wegire kintu wacimvise gute nyene iyo ningingo yiwe ari ngingo ni nawe tugifata kandi kwiyubaka n'abandi ba artiste benshi abartiste b'abarundi benshi mu bisanzwe umuziki impembo bakurayo nyine abademu bakurayo kuvyara cyane kandi ivyo bintu nivyo vyishe n'abartiste ba kera mugabo hari abasare barongoye bafite abana biyubashe ni bake abo artiste rero nta nyigisho bigeze bahabwa baza mu muziki nk'ivyaduka baza mu muziki nko kwiryohera ntibitampuze bakavuga ati uyu muziki je ndawushaka nzokuremo parcelle shaka nzokuremo nzobe basi icitegerezo mu muziki ntibapfuhira n'abartiste ba kera banditse amateka urumva rero iyo ni ingwara mbi yateye abartiste b'abarundi kuva kuri na Canco wa Misi ko Canco wa Misi biravugwa neza yuko yoba yishwe n'umugera wa sida urumva imbuto yo yavuye ariko rero ico ntiyoza mu muziki wibanda kuri ico kintu uza mu muziki uvuga ati jewe ngomba gufuta amateka mabi yabaye ku barinzi b'abarundi uravye ba Black Jeff abana benshi uravye abarinzi ba Filma Boy baruri urabona n'abantu karabaye bimariye kabisa bakigwanagwana mu busaza urumva rero wowe mu artiste ukwiye kuza uvuga ati jewe mpindura ubuzima niyo mpamvu je mvuga ati nka Satbi barakwiye kumurabira ko abartiste benshi n'umuntu ubona vision ziwe ivyiwe ntibigaragara ngo afise ngo amazu ngo afise ngo ibiki ariko urabona target ingene akomeza umuziki ingene agwanagwana akabishiramo n'uburyo bwinshi urumva ujya rero ashobora kuzoba icitegerezo akazoba n'umulegend kabisa mu muziki mu Burundi ariko koresha umwanya ariko kanumvise ko Satbi yabapanza inzu akashambirete ko yari narumvise menga oya Satbi mu mateka yiwe ntigeze apanga kuva ndamuzo yarapanze je ndaza ahantu yahora apanze mu Kinindo yarapanze inzu irimo ivyumba 4 na salona mu rupangu hambise mu Kinindo oya Satbi kuva avuye mu Rwanda vraiment jewe ndamuzi ntiyigeze niwo musare wemera ngaha mu Burundi rero oya siwe nemera gusa ahubwo niwe muntu je twabanye ndabona life ziwe nkabona branding nkabona n'imigambi nkumviriza n'amajambo avuga ati umuntu arafite target iterambere rero Alvin bijya ni nabibi cyane ajya ariko ateragira mu mbuto mbi rugwaruka generation ziko zirakora cyane zitanga zishiramo uburyo bwinshi mu miziki zigwana kugira zigere ku ndoto zazo ariko arazica mu mutwe kuzibwira yuko yahakuye abakobwa nubwo bajya cyaguhisha kabisa kandi byari abantu bibaza yuko uravuze kibaza ngo nibwo bushinga nta Cheval no yamamubwira ati Alvin Smith wewe kweri karabaye Cheval niwe yamamubwira oya bijya mu bisanzwe uri mu artiste uzi yuko ufite influencer nini gerageza amajambo yose uzoshikiriza abe muyubwe azobemo amajambo n'umwana muto ko twese turivyitegereza ibaze naje we koresha umwanda afite abantu bambwira ati bro jewe ndagukurikirana kana gukurikirana kuva kera urambera inspiration hakaza mbandi ko ndamwiratira ngo akademu kari hano ngo narakariye kabasha ngo muri iryo kiganiro nakoze ngo kace kanyandikira ngo canda kajya canda gatera inda canda ja ku kandi urumva iyo inspiration naco vuga ati kumene bwo kandi kwera babugukunda cyabikora nawe yacabikora ego buri inspiration yiwe rero kabisa bijya abartiste je cyo novuga nuko boba icitegererezo uzora amajambo ka dramatique akunda kuvuga abari mu ubwenge nakantu nuko kabisha muri byongereza byinshi dictionary twinshi ariko nakape tubona yuko kadashiramo blague vraiment ntigafinata bajya bari nabo
babifashe umengo ni content yo yayi content umuntu uratanga content iteguye bigeze aho utanga icitwa discours uburyo ikiganiro ni nka discours kabisa uhawe umwanya wo gutanga discours kuko isi yose iba iteze ugutwi yumviriza icyo ugomba ushikiriza blague pembeni kabisa hama industry yacu yicigwa n'abo bantu nye badakura mu mitwe kabisa atabona neza yuko ivyabaye kera bo bifuta ahubwo babona umengo babandanye babitabagana kabisa na Fizo naratanga yaje avuga ngo industry y'u Burundi ngo uko yayisize ngo niko kimeze vraiment kandi urumva ayo majambo vraiment no gucana intege ariko kuno gucana intege none wa muririnzi amaze gushira miliyoni zirenga 3 mu muziki vraiment sivyo amaze gukora indirimbo nka zine akaca abwirwa n'umulegend ati ngo aho nabisize niko bimeze ngo ndabona ataterambere aca biheba par contre mubwira ati gucika intege bigira umuziro guma kwihangiro uzotera imbere raba abana akabarateye imbere abana akabateye imbere uraba yuko abapeti batazoshiramo ingufu kabisa ntibanabafasha babahe n'amakolabo Alvin uno munsi hari abapeti bamusaba kolabo akanga ariko akacaza kubaca intege ngo yabana uri kuraraga uri kurasezera ijane genda ureka bariko barakora bikora wavuze koresha umwanya kuri Sadbi hari umuntu exemplaire mu bastar vraiment ndashaka kuvuga no kuri Kiriku urana ko karabiza Kiriku naka exemplaire Kiriku naka exemplaire kuko Kiriku urabona ukungene kwanza akira n'udukonteni edaere Kiriku aha mu Burundi haramuririnzi amwihanze yo mwica neza akazimangana agapfa gahera kuko uravye creativity iri muri Kiriku hari abaririnzi batagira izo ideologie ije nabonye Melanie Boy kuri stade narabonye bande Lolilo kuri stade jewe nabonye umengo rya stade ntibazi carici arona ko kaja kantu ka trendinze ka Kiriku ukuntu yinjiye stade ijya bayita creativity Fizo akacavuga ko ujya niwo muziki Diamond kabisa yitirirwa ko ari umwami w'akarere akanafata Afrika akayifata mpiri bivanye nikagukoma hita akatagukubita creation kabisa ujya niwe Kiriku rero kaja kantu kari kameze bisanzwe ukwiye igiteramo cyose uri muri rinzironse menya gukrea ivyo ugiyemo akiri kurabona hariho idrapo hariho isanamu ya son excellence neza cyane hajya harimo content zirenga 5 muri rya creation harimo creativity y'idrapo y'u Burundi hariho creativity ya son excellence foto yi kabisa kiya kiboro camuzanye hariho abajeguteka b'ukuri hariho abascouts hariho ibintu byinshi mu gihe umuririnzi nka Fizo yaje kuri stade umengo nta n'abadanseri bari babadanseri ivyo navyo nivyo kuva muri Leave Me Alone kabisa aza kuri stade n'abadanseri Melanie Boy we nta n'abadanseri yaje najya ngo ndakwibutsa isezerano abantu ivyo bintu barabihinze ukabona neza yuko hari abantu imwe Joakim yavuga ati twarabasize kabisa ujya Kiriku yagiye kubabwira abandi barinzi ati narabasize kandi bakabitahura akaba atari gisabo ari n'itegeko kuvyemera kandi ibyo bintu Kiriku yagize nje nibaza ko byaba bifise insiguro umaze kuba ufise drapo y'u Burundi hari twari twuguruye stade son essence niho yari hajya hari abubahwa uko kire kimashini je nibaje ko kire tracteur gifise insiguro y'ibikorwa atweka ibikorwa byiwe rega nawe bijya si byakoze stade rega byo nibyakoze stade byaseha ya mwana kabisa rakaze yubaho ijya ni ideologie iteye ubwoba cyane acha twongera na Double J par surprise Double J ku nshuro ya mbere acha posting umwana wiwe oya bajya bahungu uno muziki nibafatwa mu mugongo burya bajya bose bipfira mu kwiyumvira cyane baca babura ni bimwe aba influencer bamwe b'abarundi usanga basaze abandi ukaca usanga babihunze babihevye bakiyumvira cyane cyo gukora umuziki w'u Burundi bakabura usanga abapeti barakenye
baracagwana no ku mirongo y'amabisi ibaze vre kandi afise ideology yo gufasha entertainment bana guys bakaca basara bamwe batayiro baca basara ego bamwe ba demonster bari batagiye gusara kubw'inzara baba bakiyumvira ibintu byinshi bakabona like bakabona aba followers baguma baduga inzara munda panika mu mutwe bisaba yuko wikomeza ngakoresha umwanya ukipanga nka jewe ukaja mu ishambuzi kugira uhace inkonuzi kabisa koresha umwanya kandi ukabavuma kanyubatse kandi no kudafata bisi rumustar kanyubatse kabisa kirazira n'abantu batwara dukurikirana dugize imitima mutubwire kandi koresha umwanya no principe yakoresheje agateka aho kamye kabisa koresha umwanya ndashaka tuvuge kuri bene abantu badatanga amakora baba star ubyumva gute ubibona gute ibi kini kintu ciza bamaze kwiyubaka bamaze kubaka brand usanga umuntu ari akiduga uri kuramufata nabi karindi nk'uko kuntu byabaye kuri Kiriku ariko ubu yari à la tête ubavuga kwi uraza amakosa ya mbere bakora mu bisanzwe abantu aba biyita aba star dahere ngaha n'abasazi n'abastar n'abandi bayegerayo n'abastar neza cyane bareke kwiplanta mu mitwe yabo ngo ndumustar ahubwo menya icuri n'icuke gukora kabisa abo bita abastar kwa Andres bibakora ama video ku buntu basaba amadeni yego none kwiki wa murinza gusavye collabo fumu musaba amafaranga umufumu musaba mukorana ideni ati jereka ndakublessing ariko umenye yuko uzondiha neza cyane pore none se ugutezanya imbere wewe kwiki bagukora video atamahera ufise neza cyane kandi ivyo bonyene barabizi yego barakora ama video general ari abantu yakorera ama video donc kuideni ati wewe gusa kotesha amatara kotesha umva wewe iyaranje utunukana genda gushutinga ndaguha video ariko uje ugume mu kazi haramvye benshi bananirwa no gusora indirimbo kubera iki kubera babuze uburyo bw'amasanamu kubera babuze ibikomeye gusumba ibindi kabisa dufate nka abapeti bitongo bayizere abapeti bitwa arabapeti ubona bakora imiziki bapeci binashe arabapeti ubona bakora imiziki iri ku rwego kandi bamaze kugira izina bakora n'abaririmbyi bakomakomeye ariko basaba collabo rero irenze ko usabye collabo nka dufate nka Monia Fleur bica bisaba ubukurikira ukorane n'urengeye Monia Fleur kwera umuziki ugenda uduga ukoranye na nakakomeye ukacukoroka hasi abantu bacabona yuko intege nk'izawe tukazibona bisaba neza yuko rero ivyo bintu wipanga ivyo nari baca basaba uwurenze akacamugarako usanga umuziki yababwira ati bahere hasi hasi uduga baca bacibwa intege hajya bawuduze abo bo bafashije ngo toka ego bon korana n'umuririmbyi we ntutinye ngo uyu ngo aracari muto no hari abapeti babakaze ngaha kabisa akaguhana hiti we kandi wibaza ngo kandi ari bo bari umusaha none dufate mbe uribaza yuko nka Rinoji akoranye na Satura ijya tuza mbe uribaza yuko Satura ari we yadugije Rinoji wapi haje na Rinoji yaramudugije ko yaramaze kugira fan base Satura igihe akoranye na YM Music ijya komsa yaburyo peti burakazi erega n'indirimbo usanga aho muririmbyi ukomeye uyumvirije ukumviza niyo umupeti muto yakoze kabisa ukumva neza iyo mupeti ariyo ikaze gusumba iyo muri jakomeye kabisa rero kweri kimutinya rero ni mukore urumva nibatange makorabo hiti ntiraba ngo hiti n'indirimbo gusa bari nziza iri ku rwego hari igihe n'abarinzi bakuru batinya rega abapeti bakutoba wumvise avugiye kuririmba ati ukabona ko kuniga neza akakwica se upeti burandika we wararushe kabisa burandika cyane abapeti hari nk'umuraperi yitwa Munago uyo muraperi yitwa Munago yo namukosora Bface Munago agakosora Bface yo namukosora kandi Bface ari umwami wara kwandika reka uzotinye new generation uzoyice kure gose abapeti babi yewe reka ndubashe uwo mwana n'abapeti iyi new generation
ubwonko bwabo buracatuje bifese kandi tubabona neza ko ari umuntu nyene wo hatari akaze abo usanga bakarishwa n'imiziki bandikiwe na new generation nyene hari abaririmbyi baza muri studio bakaze akaza muri studio akaza yumva ingomera basi wenda go example hari nk'indirimbo yitwa Venera y'umupeti yikoreye agahiti nye yitwa Vene sivyo yego indirimbo iranditse ku buryo umurinzi wese yaja muri studio akayumva yego umuproducer ariko arayimix akavuga ati uyo ninde yego abo inipe haba n'indega bibi imiziki y'aba ngo yinipe yinipe ndamuhamarare akumva ko ari hit ariko yinipe uramutwaye ejo yakurondera ati tutumike hit unamkatani atuga birababaje sana kweli oya n'abantu dukurikirana bamenye yuko hariyo difference nini cyane hagati ya new generation n'abarinzi bitwa bakera biratandukanye gose kandi nk'uvuga ngire competition y'aba new generation n'abandi bakera usanga new generation igiye yari ikaze erega ni yinakaze none we nk'ubu fizaruka gusora umuziki ryari ibaje sivyo yiguma muri TikTok ariko je hari umuririmbyi ngari ari akiri hasi mu mezi nk'atatu amaze gusora nk'indirimo nka zine ibaje ariko zitararabwa kubera iki none kwa kundi nyene usanga bamusuzugura umengo no mupeti abo mufashije iyo bidi ega n'umwete umuziki n'umwete n'umwete kwe kuri studio marere turu producer ba dancer gupanga bakun video kuvugana aba make up kuvugana bakina baki urumva usanga ari umupeti atagira management nta muntu amukurikirana ivyo bintu niwe yipambanira aba dancer niwe yipambanira abakun video niwe yipangira umudirector niwe yipangira umuproducer niwe yipangira urumva ugasanga ararushe mu mutwe urumva hakumufasha cewiriki ibaje umva aruhe kandi bazi neza ko atani inyungu iri mu muziki hajya nta nyungu iri mu muziki umuziki aha mu Burundi n'umurimo mwitu wewe rindira sivyo ivuka ry'Imana rizokorokera ariko mu bisanzwe no muziki wacu erega byose birifira no ku ma platform ugasanga iyo ndirimbo yawe yanarabwe sivyo ariko nta ni dolari ryinjiye sivyo kugira uzoronke show ikora babandi nyene show ikora ni Rinoji Dramati kabisa ni Satura urumva show zirafise abantu bajeje kuzikora ariko ukaca usanga umuririmbyi amaze kuinvestisa nk'imiliyoni zirenga nka 10 zirenga mu muziki ntararonka na show y'umuriyoni example ya hafi haro nka timu yitwa YM Music baramaze kuinvestisa amafaranga arenga miliyoni 10 na mu muziki ma video ma audio afise qualité kwe ariko kugira baronke show ningorane biteramo ningorane ntuco ubona urubuga ntiruko rurabinjiza amahera ntibari ibiteramo ntibariko bararonka egasha nubona ivyo bintu yuko utabikunze cyane wobiheba ukiri no mu ntango rero niyo mpamvu nakubwira ati we ntucike intege kora kuko ariyo mpano yawe ivyo bintu bizogutunga niko bimeze koresha umwanya dusa nk'abariko bararangiza ndashaka tuyage kuri kano kantu akeza net donc ni brand yibrandinze kabisa yikomeje yifise kabisa ariko ntikirakorana na Amicale des Musiciens iki kintu kivuga kwiki Musaza Akeza net niyo platform igihugu cy'u Burundi ifise kandi ni kuva kera bavye n'imiziki ya kera wayisanga kuri Akeza net hariho n'abaririmbyi basohora indirimbo Akeza net akaba ariyo izi posting zimuza ba Satbi kandi ifise n'umuntu afise ubwenge cyane muri industry yitwa Landry Mugisha boss wa Akeza net mwene Akeza net Landry Mugisha umuntu akomeye cyane muri entertainment rero yari ikwiye cyane gukorana na Amicale des Musiciens du Burundi ati gute Amicale des Musiciens du Burundi urumva ko ari nka source niyo ni nkaryo shira hamwe rihurikimo abaririmbyi ritwara abaririmbyi bose babarundi ko muririmbyi akoze ikosa hatangura kubazwa Amicale des Musiciens ati uyu muntu muramuzi ikosa yakoze bakamanza bagaswa mu mabisi byarengera akaba ariho ahantu ubutunga ntajya usanze buhana umuririmbyi yakoze ikosa bamanje kubaza Amicale des Musiciens du Burundi urumva ubwo ruhara
Amicale des Musiciens du Burundi ifise sivyo okay Akeza ni platform ikomeye cyane yego byo mvuga ko ariyo ya mbere yego abafite indi ya mbere yabo bayizana ariko Akeza nete je ndavye hariho na Zayaga Akeza rero je ndazi impamvu ndayiti ya mbere Akeza nete urabona mu vya football iri update cyane kabisa iraduga ruguru ugasanga umugwi ngo Makamba ngo urukino rwahuje nde nande Akeza sport nihiri ifite abajournaliste b'inkino abajournaliste ba entertainment abajournaliste ba bro ifise ibintu byinshi nategura amahigano ngo yaba bouncer ngo yabigeme yabakiba bro ifise urumva yarikomeje kabisa uwo yihanga Akeza net hasi ndayibona platform yo kwihanga Akeza donc wowe rero uvuga ati Akeza ifatanye niye Akeza mu bisanzwe aha mu gihugu cy'u Burundi ikwiye guhabwa intebe ya zero apani ya mbere ya zero donc hariho zero na organisation zayo oya ziri ku rwego Akeza net urabona n'umuririmbyi bafashe mu minwe neza yuko kibagiye kabisa cyaciye nuko mengo bara sinzi ari utundi tuntu babahora bavuga ko babagiriza ariko Akeza net rekana n'ijya platform rekana nakubwira impamvu rero bakwiye gukorana na ntuze na Amicale des Musiciens du Burundi yego Amicale des Musiciens du Burundi ari ibintu muri bo nyene umengo ntibumvikana bahuza kuko umengo ni zibiri ngo itwagwa na Bright rero nitwaga nimba na Cedric Bank urumva ivyo nyene birimo akajagara yego sivyo yego ikinyama ya brand ya Akeza net ico kinone yari yafite ubasha bwo kugikemura urazi impamvu yari afite ubasha bwo kugikemura none gasha Akeza ni big brand ni nk'umucamanza yego Amicale des Musiciens du Burundi nyari kwiye kuvuga ati tweko bimeze uku reka ikinyamakuru basi bikaja en public bakabigira intambara kandi wari gusanga byanakunze yego ati gute platform irabatumye ko ati muze tuvugana bari gutorera inyishico kintu kubera ni platform ikomeye je koresha mwasi no hamagara president Amicale des Musiciens du Burundi aransumba yego sino hamagara president Amicale des Musiciens wundi aransumba imyaka uburambe kumenya utuntu n'utundi urumva baransumba je urumva nta jambo ngira kuko mu Burundi abantu benshi bazi yuko ijambo rivuga ukuze bazi neza ko ryo vuga urize ivyo rero vyotuma utanahabwa n'ijambo okay hari ibintu biba muri Amicale des Musiciens indani badakoraborana na Akeza net kugira bigende neza n'izindi platform ubu dufate hari umuririmbyi arihutse kwitaba Imana yitwa Gizebi yakoze byinshi arinze na Batima arinze na Babikizo yaba inspiration nyinshi mu baraperi b'abarundi ni umuntu atigize ahemukira rap y'u Burundi ni umuntu yakoze ibigiye bitandukanye byinshi vraiment abamuzi baramuzi Gizebi arutse kwitaba Imana ariko Amicale des Musiciens du Burundi sindabona ibintu ifata ivuga ati ya collaboration na ya platform gutabariza kugira umuntu afuba n'uteka afashwe kuko abarijende b'abarundi razi yuko nabisubiyemo benshi bariko bafata cyo bimariye atamiduga bagira atamazu bagira none kandi bafise abana benshi none iyo Amicale des Musiciens igiye hamwe n'iyo platform bagatera karuru nibo igihugu cyo bafasha tuvuga ati uyu muntu yarakoreye umuziki reka turabe abana icyo bazovamo ariko ni kuja ku maziko bikaba biheze abana bakaca baja kwa bamayibo kandi bazi neza yuko atakintu bakuye barakere kuba kuja hamwe hagize umuririmbyi agize ikibazo vrema bafashanye ni umuryango we ntubimporero kabisa ntugwe mu mporero umuryango we uzobeho neza uvuga ati umuvyeyi wacu yadupfiriye n'abariko entertainment na iratwibuka vrema hakabaho basi kigega cyo kuvuga ati iki kigega cyo gufasha jeje gufasha imiryango y'abaririmbyi babuze none nk'ubu nkajewe nopfa mwana wanje yobaho nabi kaka ko kantu uvuze karakaze aho kantu karakaze kabisa ugira kantu mukurangiza ibintu bafata minenegwe ariko byari kuba bikwiye kuba très sérieux kabisa none imyaka yose tuzokwamaho ukunye
wewe uhitinga ukacuja abantu ukacugenda wewe uhitinga ukacuja gufata amabisi wewe uhitinga ukaja kuri bata kudandaza amatelefone wewe uhitinga ukacuja kurondera ikiyede vraiment hariyo abantu bitwa bawetu bajya bawetu kabisa sivyo n'abantu bafashe runini barafasha ega komedi nibibaze ngo tugenegene gusa komedi iribagiza irakurana na za stress abarundi baguma babwirwa na ba Pacifique nazwe ngo barahunga baraswa oya irabibagiza none uyo muntu nawene ahitinga nyuma yo guhitinga aja mwibarabara kuzunguruka mu Kamenge Kinama na Carama n'amaguru ariko arondera isahani yinja urumva yuko ivyo bintu kubaho ikigega ca leta ku buryo umuntu ikigega ca entertainment kabisa kiva muri Amicale des Musiciens gikorana n'izi platform zikomakomeye kabisa urumva ku buryo umuntu atokwicuza impamvu yaramamaye neza cyane kabisa benshi baricuza namamaye kubera uvuze akantu k'ubwenge koresha umwanya aka kantu burya abasanga bakumva boshaka bagakorerako kuko umaze kuba umustar nk'uko bivuze ugasanga uraguye cyangwa ugiye nabi cyangwa urapfuye umuryango wawe ugasigara umeze fo je nibaza yuko abantu bako badukurikirana kabisa akano kantu bakumvise reka ce ngendera ko ndagushimira akoresha umwanya ku kuntu duhaye umwanya twayaga ibintu by'ingirakamaro ariko hari abantu bavuga ati akoresha umwanya ujya yaga amasigara acicara ibintu by'uburofa ariko urumva neza ko ni rya jambo rivuga ati ukuri kuvuga ubukuzi neza cyane ndagushimiye cyane rero reka cingendera ko nshimira n'abariko baradukurikirana ndababwira ko nari kumwe na koresha umwanya na MC Benita mwabyumse neza nabwiye karaho butaha tugarukanye na koresha umwanya kandi bo ni haba hari ibindi bishatu zogaruka kabisa thanks sana rero naho butaha ciao ciao